Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abasirikare 9 n'abanyagihugu 10 bishwe na tabara. Iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba yerekana ko mu Burundi atamutekano uhari, kandi bikaza byerekana amakosa akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, aho yahisemo gucungera umutekano w'igihugu ca Kongo aho gucungera umutekano w'igihugu c'u Burundi, kugeza aho abasirikare b'u Burundi batari bake bamaze kugwa mu ntambara iriko irabahuza na M23 muri Kongo, ariko imbibi z'igihugu zikaba zidacungerewe, kugeza aho tabara isigaye ikora ibitero bikomeye cyane ivuye muri Kongo ikaza ikagera ku butaka bw'u Burundi ikica abasirikare ndetse n'abanyagihugu. Ibitera agahinda abatari bake, bose bagahita babona ko impamvu iri kubitera ari uko abasirikare b'u Burundi bamaze gushirira mu ntambara muri Kongo, kandi bikaza byerekana neza ko byanze bikunze leta y'u Burundi ifise ikibazo gikomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye azabazwa byinshi kuko birateye ubwoba kandi biratangaje. Ni n'ubwa mbere bibaye mu mateka y'u Burundi aho umutwe witwaje bigwanisho utera igisirikare ca leta kigata kikomoka kigahunga, ibitarigeze bibaho mu mateka y'u Burundi. Ariko ejo bundi byarabaye aho tabara yakora ibitero bikomeye cyane, abasirikare bagata ibirindiro bakiruka, bigatuma abanyagihugu bicwa ndetse n'abasirikare batari bake bakicwa. Ariko byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo aheze tabara, ahubwo yayihaye ingufu zikomeye cyane, kuko abasirikare batari bakeya bariko baragorerwa muri Kongo bari guhitamo guheba urugamba amaze bakajya kwifatanya na tabara, kuko babona neza ko tabara ariyo ishobora gutabara igihugu c'u Burundi, mu gihe abatari bake mu basirikare b'u Burundi bamaze gushirira muri Kongo, abandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abandi batari bake nabo bakaba barishwe n'iperereza bazira kwanga kuja kurwana na M23. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ububegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kugaruka ku mazina ahambaye cyane ndetse n'ababara guye mu gitero cya tabara, aho harimo abasirikare 9 ndetse n'abarundi 10 iriko birashavuza abatari bakeya. Muraza nyine kubikurikira muri ano makuru twabateguriye. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho leta ya CNDD-FDD yari yateguye ko abashinga amateka bayoboka agatorwasa babarizwa mu gambwe wa seneri bose bafatwa bagapfungwa, ariko bikarangira abashinga amateka bayoboka Rwasa babyitwayemo neza cyane, bigatuma badapfungwa. Ariko abarundi batari bake bakabasaba Rwasa kureka seneri akayiharira abadede amaze agashinga uwundi mugambwe, kuko n'ubundi abarundi batari bakeya barakunda agatorwasa, kandi aho azajya hose bazamukurikira, aho bamusaba kubyitwaramo neza kugira ngo ntibamupfunge nk'uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri gutegura kumugandagura canke se kumukorera amarimetanya bakamupfunga. Nabyo nyine muraza kubikurikira muri ano makuru, aho tuza kubabwira byinshi byinyegeje mu mugambi CNDD-FDD ifise wo gufunga abashinga amateka ndetse n'abayoboka agatorwasa, abandi bakagandagurwa, abandi bakafungwa bakaborezwa igufa, ibiriko biraba muri no minsi. Nabyo nyine muraza kubikurikira muri ano makuru twabateguriye. Saya gusa n'andi makuru menshi atandukanye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize. Wowe c'ubusabwa nta kindi no gukanda canke gutyonda kuri sabone, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tuyatangurire muri komine Songa, aho ibintu bitoroshe na gatoya. Intara ya Bururi, komine Songa, akarenganyo kakorerwa muri komisariya y'igipolisi ya Songa. Muri iyo komisariya haravugwa ubwinshi bw'abanyagihugu bahafungirwa barengeye abateganijwe n'amategeko.
hari abanyagihugu bahafungirwa bamara igihe kirekire batararegutwa imbere y'ubutungane ngo bumvirizwe. Bamwe bahafungirwa ukwezi kurenga gushika ubu hari n'abahafungiwe indwi zitatu zirenga batarumvirizwa. Ibyo byose bikorwa na Komisariya Mfuranzima Jean Marie aho arongoye apfunga abanyagihugu kugira abasabe ibiturire n'abakabura amafaranga bamuha kuko uwo apfunze ahava arishe amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi. Abanyagihugu basaba ko ibyo bintu byohagarara kuko ari uguhonywanga agateka kazina muntu kandi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi akaba ari ibintu bibabaje cyane biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi aho benshi bemeza ko leta ya CNDD-FDD iri gukorera amakosa akomeye cyane abarundi kandi benshi bakemeza ko leta ya CNDD-FDD ataco yitayeho ahubwo yo icyo iriko irikorera iri gukora ibintu bibi cyane kandi ikaba iri kuhungabanya ishusho y'u Burundi. Benshi bakemeza ko ibi bintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze mu minsi iri imbere azabyishura kuko ari guhemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Twari twababwiye ko tubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ndetse avuga ibyo tabara iherutse konona ku butaka bw'u Burundi aho yakora ibitero igasubirayo atamurwanyi n'umwe ufashwe, ariko bikaza bishimangira ko igisirikare cy'u Burundi cacitse ingufu kandi bikaza bishimangira ko mu Burundi abategetsi bakomeye cyane bo mu nzego z'umutekano bariko barakorana na tabara kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Biboneka neza ko adakunzwe n'abarundi na bakeya kandi biboneka neza ko abarundi batakimushaka mu gihugu cy'u Burundi. Hatangajwe imibare mishasha y'ingabo z'u Burundi ziheruka gupfira mu gitero cyagabwe na tabara iburinga ho mu ntara ya Bubanza aho abasirikare b'u Burundi bishwe n'abarundi bakicwa. Hatangajwe umubare musha w'ingabo z'u Burundi ziciwe mu gitero giheruka kugabwa na tabara iburinga. Ni ibyatangajwe n'ishirahamwe ryo mu Burundi rige iteka rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Ahagana mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo inyeshyamba za tabara zagabye igitero gikaze ku mapozisiyo y'ingabo z'u Burundi yari ahitwa iburinga haherereye muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza. Nyuma y'icyo gitero leta y'u Burundi yatangaje ko caguyemwo abantu 9 ivuga ko ari abasivili bitandukanye kure n'ibyo Ligue iteka yashize hanze muri iki cyumweru turimo. Yatangaje ko igitero ca tabara giheruka kugabwa iburinga ko cyaguyemwo abantu 19. Ligue iteka ikavuga ko yakoze iperereza ryayo ku byerekeye igitero cy'Iburinga mu rwego rwo kugira ngo hamenyekane ukuri no kugira ngo abahohotewe nabo nyine bamenyekane. Ligue iteka ikemeza ko muri abo bapfuye harimwo abasirikare 9 ba leta y'u Burundi naho abasivile bakaba 10 barimo abagore 7. Iri shirahamwe rya Ligue iteka ryanavuze n'amazina y'abapfuye kugira ngo berekane ko hakozwe iperereza ryimbitse. Mu byo Ligue iteka isobanura yagaragaje ko abagwanyi ba tabara ko bagabye kiriya gitero ku masaha y'ijoro akuze yo mu ijoro ryo kuri tariki ya 25 ukwezi kwa kabiri 2024 kandi ko bagabye iki gitero baturutse mu ishamba rya Rukoko rihana urubibi na Kongo, mu gihe leta y'u Burundi yo ibandanya kuvuga ko abatera mu Burundi baturuka mu Rwanda, ariko ibitandukanye n'amatohoza akorwa kuko amatohoza yose azayerekana ko abateye u Burundi baturutse ku butaka bwa Kongo. Akavuga ko wahohotewe bwa mbere ko ari Sipiriyani Nizigiyimana bakubise kugeza apfuye. Uyu yari umushumba w'ihene za Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye numwe twababwiye uherutse gukora amakosa akomeye cyane muri Kongo, abasirikare b'u Burundi bakicwa ku bwinshi bigatuma leta y'u Burundi ihita imucura giturumbuka. Ariko icyababaje abasirikare kikanabashavuza nuko Aroni Ndayishimiye aho kugira ngo abazwe amakosa yakoze ku rugamba, ahubwo yahise ahabwa inshingano zishasha, ahita ahabwa indi mirimo ikomeye cyane, aho amakuru adushikira avuga ko yabarongoye abasirikare bari mu ishamba rya Rukoko. Ibiteye agahinda kandi babaje kubona akora amakosa ntahanwe kubera ko yegereye Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi.
Igiteka ikavuga kandi ko aba bagwanyi bamaze kuva mu ishamba rya Rukoko mbere y'uko bagaba igitero babanje guhagarara ku itorero rya Methodiste Libre, maze abasirikare ba leta y'u Burundi bari aho bakizwa n'amaguru batarwanye, bakaba bamwe barahunze berekeza ahari icyicaro gikuru cy'ishyaka rya CNDD-FDD, abandi berekeza mu rugo rwa nyakwigendera Emile ahari icyunamo nk'uko inyandiko za Ligue Iteka zibivuga. Muri aka kanya Red Tabara yahise irasa ku basirikare bari bahunze. Abasirikare bane bakaba barahise barasirwa ku cyicaro gikuru cy'umugambwe CNDD-FDD. Abandi basirikare batatu n'abasivile 9 baguye ku rugo rwa nyakwigendera Emile. Abandi basirikare babiri baguye ahitwa kwa Badogo, niho nyine abasirikare babiri banyuma baguye. Inyandiko za Rigiteka ikavuga ko umurambo w'umushumba w'ihene wa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye ko watwikiwe mu modoka ubwo bari bakwerekeje muri morgue. Ikaba yari imodoka ya mu bwoko bwa Probox. Inyandiko za Ligue Iteka zisoza zivuga ko imirambo y'abasivile yabanje kujanwa mu buruhukiro bwa Diska haherereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, ariko iza gushingurwa mu irimbi rya Mpanda, mu gihe imirambo y'abasirikare yashinguwe ahitwa Sesini. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho gucunga umutekano w'abarundi yibereye mu mafaranga muri Kongo, aho ari kwirira ku mafaranga ya Tshisekedi, akamubesha ko agiye kumurwanyiriza Red Tabara, ariko akamubesha ko agiye kumurwaniriza M23 Murantunga, ariko M23 nanone nayo ikaba iri gukora ibikomeye, aho iri kwica abasirikare b'u Burundi nk'impene ku bwinshi, ibituma igisirikare cy'u Burundi cyarajemwo ibibazo bikomeye cyane kandi ibintu bikaba bitoroshe. Tugiye mu bya politike naho umugambwe CFD niwe wenyine wiharije urubuga rwa politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umuvugizi wa SOS Tritire Burundi Denise Ndayishimiye amenyesha ko umugambwe CFD ari we wenyine ugaragara ku rubuga rwa politike, aho iyindi migambwe cyane yitavuga rumwe na CNDD-FDD isa n'itakibaraho mu gihe himirije amatora ya 2025. Ibi biri mu cegeranyo ca SOS Tritire Burundi kijanye n'ibyo intwaro n'imibano kuva mu kwezi kwa Munyonyo 2023 gushika muri Ruhuhuma 2024. Denise Ndayishemeje agira ati mu byerekeye intwaro na politike biribonekeza ko mu mugambwe CNDD-FDD ari wo wenyine wiharije urubuga rwa politike, aho imigambwe cyane iyitavuga rumwe n'ubutegetsi isa n'iyitakibaho mu gihe buca haba amatora. Kwivanga kwa leta y'u Burundi mu byerekeye ubwigenge bw'imigambwe canke amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike byerekana ko ayo matora atabwigenge azogira. Mu byerekeye iby'intwaro kandi haribonekeza ukumvikana guke mu basirikare b'u Burundi bariko barashorwa mu ntambara batahura muri Kongo, mu ndwano ico gihugu kiriko kirwana n'umuhari M23, aho abasirikare b'u Burundi bariko baragwana bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo, kandi bakaba bariko barahatakariza abasirikare benshi cyane bari bakwiye kwaka kuko bariko bazira inyungu z'abanyepolitike. Denise Ndayishimiye arongera ati mu byerekeye intwaro n'ubutunzi haribonekeza ubukene budasanzwe mu banyagihugu b'u Burundi, ibyo bigaterwa n'ikena rikabije ry'ibicuruzwa bimwe nk'isukari, inyobwa bya Buraludi, amafaranga y'agaciro tutibagiwe n'igitoro. Ibi byose akaba ari ibintu byiganziye ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi biteye ubwoba, ariko igitangaje nyine leta akaba ntaco iriko irakora, ariko byose bikaba biriko birahurizwaho n'abarundi batari bake, aho na Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umugambwe CFD utinya guhiganwa na Gatorwasa, akavuga ko impamvu Agatorwasa bamutinya ari uko bazi neza ko batamutsinda mu matora, kandi bakaba bazi neza ko muri 2020 ariwe watsinze amatora, ariko bikarangira CNDD-FDD ikoze ubusuma bukomeye cyane. Urungoye urunanikaro Arusha Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umugambwe FDD utinya guhiganwa na Rwasa Gato, arico gituma basambuye umugambwe wiwe seneri, kandi bikerekana ko
umugambwe CNDD-FDD utabyiyumviro birashe ufise atari gusambura imigambwe itavuga rumwe nayo akazana za nyakuri kubwiwe akavuga ko bitebuke abarundi bazokwikura ko intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Frederic Bamvuginyumvira agira ati mu by'ukuri twarakwirikiranye ibyabaye kuri uyu w'Imana uheze aho umugambwe seneri wakwa ubutegetsi bakabushira mu minwe bakabukura mu minwe ya Gatorwasa bakabushira mu minwe ya Nestor Girkwishaka. Ku bwacu rero twarabineguye kuko twari tuzi ko umugambwe CNDD-FDD wikubise agashe utagisubira kugira za ngendo wahozemwo zo gusambura imigambwe ukazana za nyakuri kugera FDD abe ari wo ugama ku rubuga rwa politike wenyine. Ibyo kandi twarabibonye kuva kera si bishasha. Dr Jean Minani bamuhaye Frodebu nyakuri, Jacques Bigirimana bamuha Feneri nyakuri, n'ejo bundi Rwasa atanguje amizero y'abarundi twarabonye ingene yagiye agira ibibazo gushika aho agira umugambwe seneri. Rero seneri ntiwari bwacikemwo amashami ariko birangiye iciwemwo kubiri. Rero CFD nta byiyumviro bafise uretse gusambura imigambwe bakakoresha ingufu, iterabwoba no kurwana, byose biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi no kurwana biboneka ko batabishoboye. Ubutegetsi bwa CNDD bukwiye kureka imigambwe yose ikaja ku rubuga rwa politike bufise byumviro byo kubaka igihugu birashe atware igihugu, kandi utavuga rumwe na leta so kwicwa canke kwangazwa kuko hari byinshi baterera mu migambi myinshi ya leta y'u Burundi. Ariko ikibabaje nuko leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ifutwe ku gataka k'u Burundi. Ibiriko birababaza abarundi batari bakeya. Ubutumwa bw'umunywanyi wacu adukurikira kandi ukunda amakuru dukunda kubashikiriza aho yahishuye byinshi. Nyakubahwa mumenyesha amakuru, njewe nukuri nipfuje kuvuga gatoya kuri bintu by'umugambwe seneri n'uwurongoye nyeniteka Rwasa, ariko ico ntanguye gushima ndashimiye cane bimwe bivuye ku mutima ingingo barya abashinga amateka n'abandi bari bashigikiye Rwasa urya munsi kuwa Mungu Ingozi. Mu by'ukuri bafashe ingingo nziza kandi ibereye ihesha iteka umukuru w'umugambwe Rwasa kuba berekanye ubwitonzi nka burya. Ni iby'amateka nyakubahwa mumenyesha amakuru, igituma abantu benshi twashimye ibyo by'abashinga amateka bagize iyo bahirahira bagashiramwo ingufu muri bo utari gupfa ubu baba bari mu mpimba kandi baba bariko barahohoterwa kuko byari byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibyo kubaremetaniriza bari babiteguye kandi bari babigeze kure. Bashakaga ko umuntu wese uri hariya aza gufatwa. Iyo batwarwa n'ishavu bakakora amakosa akomeye cyane bari guhura n'ingorane zikomeye cyane. Bariko baramutega ntashiremwo ingufu, akoreshe ubwitonzi, wanashaka yemere ko akore nka kurya yabikoze mu myaka iheze. Bamutwaye izina ry'umugambwe Feneri, arabona ko mu nyuma ahinduye izina akagira seneri. Kw'iryo zina baritahuye n'ingoga, n'ubundi baca umugani ngo yibize nabi ngo yimifu. Nyakubahwa Rwasa ntatsinde ishavu asimbe integuro y'abadede ku bamutwaye ririya zina rya seneri. Ntibamutwaye abari barizwamo kandi bari basanzwe bamukurikiye. Nakore ibishoboka byose asinde ishavu amaze ashinge undi mugambwe, amaze arebe ko abarundi bose tutamukurikira. Uyu ni umurundi ukunda Rwasa kandi utanga icumbiro ce, akavuga ko rwose ibintu byabaye kuwa Mungu abashinga amateka bakoze igikorwa c'uburwari kuko banze guteza akavuduruvayo, kuko ubutegetsi bwari bwateguye ko abashinga amateka bose bahita binjizwa impimba, amaze bagahita babashakira iremetanya. Byose nyine bikozwe mu ruyero rwo gusambura burundu seneri. Ariko bagasaba abarundi batari bake seneri kwanga, bagasaba Agatorwasa kudatwarwa n'ishavu ahubwo agashaka uburyo ki yashindura izina, amaze akareba ukuntu abarundi bongera kumukurikira kandi ari benshi, maze bigatuma amatora azaza
agatorwa asa n'ubundi azaseruka neza kandi akayatsinda. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye, ariko amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira, aho tuza kubabwira byinshi mu biriko biravugwa mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'ibiriko biravugwa by'amarozi muri CNDD-FDD, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Mwarabonye ko abajenerali bakomeye batanguye gupfa kandi hagapfa abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Iki akaba ari ikimenyetso cyerekana ko mu Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi akaba ari ikimenyetso cyerekana ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bamaze kurambirwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abarundi bo bari mu myidogo ikomeye cyane bavuga ko ataco abamariye nta nico azabagezaho. Muraza kubikurikira mu makuru yacu hanyuma.